Umunsi wa kabiri w'ibikorwa byateguwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako amakuru y'ubuhinga bwa none uhimbazwa itariki 17 Rusama buri mwaka, ariko no mu Burundi twifuje kwikora kuhimbaza kuri uno munsi. Ivyo bikorwa rero byatanguye ejo hahise, aho ubushikiranganji bujejwe ivy'ubuhinga bwa none bwagendeye abageze mu zabukuru kugira ngo bashigikire aho novuga nko ku bitaro Prince Jean Charles, aho mbese n'abageze mu zabukuru batari bafise uburyo bwo kwirihira imiti canke uburyo bavurijweko bahavuye bararihigwa, ariko kandi no guserukira abageze mu zabukuru bari mu bigo basanzwe bakoraniyemo ivyo twokwita les maisons de retraite. Tugenda twitwaje agaseke kari mu ifungurwa, ivyambagwa n'ibindi bikenerwa nkuko kumbure mwagiye murabikurikirana. No musi rero cari igice ca kabiri kigizwe n'uruganda ko guhanahana ivyiyumviro ku civugo c'uno mwaka. Icivugo naco akaba ari akamaro k'ubuhinga bwa none ku bageze mu zabukuru no kugira ngo basazane amagara meza. Murumva rero yuko dufatiye kuri ico civugo abasanzwe bari mu gisata c'ubuhinga bwa none duhamagariwe kwiyumvira no gushira inguvu cane kugira ngo ivyo buhinga bwa none tubishire akamaro kabyo, tugashikirize abageze mu zabukuru canke ivyo buhinga bwa none ushobore guteza imbere uko abageze mu zabukuru basanzwe babayeho. Ati rero guteza imbere gute? Murazi ko ubuhinga bwa none ari gisata gikoreshwa mu bindi bisata byose, kandi vyungura ubutunzi bw'igihugu, bikungura imibereho myiza y'abasanzwe babikoresha. Rero birafasha cyane nk'abageze mu zabukuru turabiye ku ruhara rw'amagara yabo, aho duhamagariye gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata by'ubuvuzi canke ngere bakurikirana bapima ibipimo vyabo, bakurikirana ibisanzwe biberekeye abasanzwe bakitswe n'amagara canke bakeneye gukurikiranwa cane uvyerekeye amakara, kuko bageze mu zabukuru abantu usanga bakenera ibintu vyinshi, utuntu twinshi, kandi bakenera abantu babaha hafi cane. Ico rero ubuhinga bwa none burafise ico bufasha no kugira ngo bagume baganira n'ababo aho batagishoboye gushika kure, kumbure imihora ngurukana bumenyi canke iyo guhanahana gutumatumanako amakuru irahashika, gatuma bumva bari kumwe, bari hafi n'ababo bakoresheje amatelefone canke guhanahana amakuru canke guhamagarana. Ariko kandi n'abageze mu zabukuru barakenera ubaba hafi, ubegereza uburyo bwo kubaho canke kugira ngo bisunganye muri utu canke turiya. Ubuhinga bwa none rero biciye mu buryo bwo kurungika amahera bunyarutse uciye ku isata ngurukana bumenyi, nabwo nyene burafasha kugira ngo ubugeze mu zabukuru ashobora gushikirwa n'ubwo buryo abiwe baba barungikiye. Rero ubuhinga bwa none buregereza abantu hamwe, bukorosha akazi, bukatuma n'ibintu bikorwa biba bigenda neza kandi ku mugaragaro, kandi bigatuma n'ababikora bunguka umwanya cane. Iyo umuntu rero yungutse umwanya aragwiza n'umwimbu, kandi niyo umuntu yumva ko ari hafi y'abiwe arumva yuko aremye mu mutima, mbese bakabaho neza kandi bagasazana n'amagara meza biciye mu gukoresha canke guteza imbere cane igisata gisanzwe kijejwe ubuvuzi. Nk'ubushikiranganji canke nk'ubuserukiye leta muri uno mwaka niki twokwitega twobona gishasha kugira ngo mushire mu ngiro icivugo c'uyu mwaka mujanye n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru? Ikicuvugo c'uyu mwaka ubuhinga bwa none, akamaro k'ubuhinga bwa none ku bageze mu zabukuru no kugira basazana amagara meza, nikije ari gishasha mu gihugu canke kuri leta y'u Burundi, kuko politike y'igihugu ijeje guteza imbere ubuhinga bwa none gutumatumanako yemejwe mu 2011. Igisata canke ico novuga nti igice ca 6 kivuga giti ubuhinga bwa none ku neza mu korohereza ubuzima bw'abenegihugu. Ico novuga nti l'ETIC au service du développement social.
rero harategekanywe yuko ubuhinga bwa none nabwo nyene butegerezwa gukoreshwa kugira ngo bworohereze ubuzima bw'abenegihugu harimwo n'abageze mu zabukuru. Rero ni inguvu zitegerezwa kongerezwa, ni n'umuhamagaro canke abasanzwe bakorera muri ico gisata basanzwe begereza imihora ngurukana bumenyi n'abandi basanzwe bakoresha ubuhinga bwa none, ubuhinga bwa none bukoreshwa mu bisata vyose, kugira ngo uwu mwaka turiko dukorera kuri iki civugo dukore ibishoboka vyose kugira ngo umuntu wese ageze mu zabukuru ashobore gushikirwa n'inyungu y'ubuhinga bwa none. Aho rero ni nko kubaba hafi mu byo bagenda barakenera, ariko kubegereza ibikoresho bituma bamererwa neza baganira n'ababo, ni gukoresha ubuhinga bwa none kugira tubashikirize uburyo baba bakeneye ibyo novuga nk'amatransfer finance dukoresheje imihora ngurukana bumenyi. Eka ni ikintu cose dushobora kubegereza giciye mu nyungu yo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, kuko ntawe utabukoresha, ariko kandi n'akamo ko gushira inguvu cane mu gukoresha ubuhinga bwa none mu gisata c'amagara y'abantu mu mavuriro, kugira ngo abasanzwe bariyo na cane cane abageze mu zabukuru aribo tuhagarara ko dushimikiye ko cane kuri uno mwaka bashobore kumererwa neza bivuye ku iterambere ry'ubuhinga bukoreshwa mu bitaro canke mu mavuriro.